We are a chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life, All I require for life, God has given me, and I know who I am. ndabaramukije amahoro y'Imana mwese bakunzi bankunda ijambo. Imana ibagirire neza. Ni Karine Bera baranyizigiye. Ni wa munsi wa kabiri dusangira amajambo y'Imana. Ndabahaye ikaze ngo duhezagiranwe muri aya majambo. Amajambo dusangira uno munsi ari mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igice c'icenda. Ndasoma guhera ku murongo wa 13 gushika kuri 15. Haravuga ngo Ananiya aramwishura ati, mwami, uwo mugabo ko numvise benshi bavuga ivyiwe vy'inabi nyinshi yagirira abera bawe i Yerusalemu, kandi nina hafise ububasha abuhawe n'abaherezi bakuru bwo kuboha abambaza izina ryawe bose. Umwami aramwishura ati, pfa kugenda, kuko uwo muntu ari igikoresho nitoranirije ngo ajane izina ryanje imbere y'abanyamahanga, abami n'Abisirayeli. Imana ishimwe cyane. Iyi ni inkuru y'uwitwa Sawuli. Ndacavuga kuri ya topic natangura haheze indwi zibiri ivuga ku gakiza. Ivuga gakiza niki? Twaratanguye tubona gakiza ko kabonekeye mu rukundo Imana yakunze abari mu isi, mu kuduha umwana wa Yesu Kristo ngo aducungure, atubambirwe ku musaraba. Mu kwizera uwo musaraba wiwe tukabona agakiza, tukabona gukira. Hama ku wa kabiri indwi iheze twarabonye ingene umuntu yakira agakiza. Turabona yuko wizera mu mutima wawe ko Yesu ari umwami, ko Imana yamuzuye mu bapfuye, ukavyatura n'akanwa kawe ukaronka agakiza. Biroroshe cyane gose, ntibigoye, ntibigusaba kubanza kwisonzesha kugira ngo bironke, ntibigusaba kubanza kuvugana n'umuntu runaka kugira ngo bironke. Nawe wenyine aho wicaye iwawe, mu nzu iwawe, mu cumba ciwawe, urashobora kuvyikorera ukakira uwo mwami, ukavyatura n'akanwa kawe kumwakiriye, kumwizeye, ukaronka agakiza. Imana ishimwe cyane gose. Uno munsi rero nashaka tuvugane ubuzima bw'inyuma yo kwakira agakiza, ubuzima bw'inyuma yo kwakira uwo mwami Yesu mu bugingo bw'iwawe. Ingene umuntu ahinduka, ingene umuntu ahindurirwa amateka. Uno munsi nashaka tuvuge ko agakiza gatuma duhindurirwa amateka, agakiza gatuma duhindurirwa izina, agakiza gatuma duhindurirwa identity. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Iyi topic ndayivuga ndyohewe cyane kubera nzi ico gakiza kakoze mu bugingo bw'iwanje. Ndayivuga n'umunezero mwinshi cyane kubera nzi aho Yesu yankuye nahangejeje uyu munsi, nahari kwaranjana. Haleluya. Uyu Sawuli rero dusomye yari umuntu mubi cyane kuba Kristo, yari umuntu agirira nabi abakristo, yari umuntu abahama, yari umuntu yisha abakristo benshi, yafunze abakristo benshi, yakoreye ikibi cyane abakristo. Uyu Sawuli nongaha anye ibi vyabaye kuri we, yari mu nzira agenda ahantu hitwa Damasiko, agiye kurondera guhama abizera izina rya Yesu Kristo. Hanyuma ari muri iyo nzira agenda Damasiko ngo umuco w'Uhoraho uramwakira. Umuco w'Uhoraho umaze kumwakira, Sawuli, Yesu aramubwira ati, Sawuli, Sawuli, umpigira iki? Sawuli arumva yuko ari ijwi ridasanzwe, aramubwira ngo urindega mwami, aramubwira ngo ni jewe Yesu nguri kurahama. Ico gihe yaciye abimpumyi. Ni inkuru urashobora kubisoma guhera ku murongo wa mbere w'igice c'icenda twasomye. Yaciye ahuma, hanyuma Yesu yiyereka umwigishwa wiwe yitwa Ananiya, amubwira ko yogenda kuraba aho Sawuli ari, akamurambika kw'ibiganza, akamusengera kugira ngo Sawuli asubire kubona kandi acamubatiza. Ananiya rero ntiyamenye amakuru, ntiyamenye ko ibintu vyahindutse kwa Sawuli. Yagize ngo Sawuli aracari wa wundi. Ananiya yashatse kwibutsa Yesu Sawuli uwo ari we, ashaka kumubwira ati, mbega uyu mugabo si wa wundi agirira nabi abana bawe, si wa wundi ahama abakristo, si wa wundi ahama abavuga izina ryawe. Ananiya yaribagiye ko Yesu ariwe yaremye Sawuli, yaribagiye ko Yesu ariwe afise ububasha bwo guhindura Sawuli. Ananiya ashaka kubwira Yesu Sawuli uwo ari we, ariko Yesu aramubwira ngo pfa kugenda. Haleluya. Ngo pfa kugenda, ngo kuko yari igikoresho nitoranirije. Amen. Ngo kuko yari igikoresho nitoranirije, ngo kugira ngo
ajane amajambo yanje ngo mu mahanga, mu bami no mu Bisirayeli. Uyu ni igikoresho nitoranirije. Haleluya. Yesu iyo wamwakiriye uba igikoresho ciwe, uhinduka igikoresho ciwe, uhinduka uvuga ubutumwa bwiwe. Sawuli inyuma yo guhura na Yesu yahindutse mushasha, yabaye uwundi muntu. Yesu yamuhinduriye amateka, Yesu yamuhinduriye izina. Uzobona mu nyuma ingene Sawuli yahavuye yitwa Paulo. Izina rya Sawuli ryaramuvuyeko, yamuhinduriye izina. Yesu yaramuhinduriye identite. Haleluya. Ananiya yari kwamuraba nk'umwana w'umuntu. Abana b'abantu niko bameze, niko babigenza. Umuntu arakizwa akakira umwami Yesu, aho kwizera ko umuntu yakijijwe bagatangura guhisigura ko gakiza kiwe. Umusore akagenda gukizwa bagatangura kuvuga ngo ujye yakijijwe kubera ariko arondera umukobwa muri iryo shengero. Umukobwa yagenda gukizwa ngo ujye ngo ni kubera yabuze umugabo, ariko arondera umugabo. Umuntu yatevye kuronka uruvyaro yakizwa bakavuga ngo ariko arondera umwana, yarabaye desespere, yagiye hariya kugira bamusengere. Abana b'abantu bahora bafise insiguro kugakiza ku mwana w'umuntu, bahora bafise dute, ntibigera bizera ko umuntu yahindutse, ko umuntu yabaye icaremwe gishasha. Ariko ijambo ry'Imana riravuga mu gitabo ca kabiri uyu nyene Paulo yandikiye abikorino, riravuga ngo, yavuze ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ngo aba ari icaremwe gisha. Haleluya. Ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ngo aba ari icaremwe gishasha, ngo ivya kera vyose ngo biba biheze, ngo vyose bibaye bishasha. Mu Congereza ho babivuga neza cane, baravuga ngo all things have passed away. Turabizi ko mu Congereza iryo jambo rya passed away rikoreshwa mu kuvuga ko umuntu yapfuye. Mu yandi majambo, umuntu yabaye yakiriye Yesu Kristo yapfuye ku vya kera. Ivya kera vyapfuye, ibintu vyose vyabaye bishasha, yabaye mushasha. Imana yamugize mushasha. Naco bitwaye ko umwana w'umuntu yoguma kubona muri image yawe ya kera, yoguma kubona mu byo wabayemo kera, yoguma kubona mu byo wakoze kera. Ivyo naco bivuze, igikomeye nico we uzi Imana ikuvugako. Kubera wowe uramenya ico Imana ikuvugako, wowe uramenya ko uri mu rutonde, wowe uramenya ko uri mu nzira nziza, ukavuga ati uko biri kose ndabizi ko nubwo bombona muri ibi Imana yarampinduye, Imana yarangize umuntu mushasha. Haleluya. Ivyo nobishingira intahe na jewe, novuga ni uko biri kose nubwo umuntu yombona muri biriya vyakera, nubwo umuntu yombona mu vyaheze, iconzi ndazi ko nakiriye umwami Yesu, ndazi ko umwami Yesu ari muzima muri jewe, ndazi ko umwami Yesu yampinduye, ndazi ko umwami Yesu yangize igikoresho ciwe. Haleluya. Iyi nico turonka guhindurirwa amateka, tukaronka guhindurirwa identity. Mu butumwa bwiza bwa Yohana igice ca mbere umurongo wa 12 niwe acavuga ngo ngo abamwakiriye bose ngo bizeye izina ryiwe ngo yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Ni kuvuga wizeye izina rya Yesu, wamwakiriye, ucika umwana w'Imana. Oh, haleluya. Ntaco bitwaye ica abantu bo kuvuga ko wewe ucika umwana w'Imana, uzi ko wakiriye umwami Yesu, ukabuzi kuri mu nzira y'ukuri igororotse, wabaye umwana w'Imana. Haleluya. Iyi nkuru iraryoshe cyane gose. Sawuli rero yarahindutse. Ananiya ntiyamenya amakuru, ariko Yesu yaramubwiye ngo genda, kuko yari igikoresho nitoranirije. Haleluya. Ico muno munsi ukaba igikoresho Yesu yitoranirije, ico muno munsi ukaba ubuvuga ubutumwa bwa Yesu. Byarangyoheye ingene umwete Sawuli yari afise wo guhama abana b'Imana, wo guhama abakristo, yahavuye awukoresha mu bwami bw'Imana. Haleluya. Nibaza ngo Yesu ivyo vyarimwe mu vyatumye amugenderera. Yarabona ko afise umwete mwinshi, akavuga ati uyu mwete yo ukoresha mu bwami bw'Imana, kandi koko yarawukoresheje. Kubera ngo muri Nouveau Testament Paulo niwe yanditse ibitabo vyinshi, yahavuye akoreshwa ibintu bikomeye cyane gose. No guhamwa yarahamwe nkuko nawe yabikorera abakristo bwa mbere, ariko yarakoreshejwe ibintu bikomeye. Yaravuze ati uyu mwami sindamuheba, uyu mwami sindamuvako, uyu mwami nzomugwa inyuma. Haleluya. Kandi yaramuguye inyuma, yaramukoreye. Haleluya. Imana ishimwe cyane gose. Yesu yaranavuze mu kubwira Ananiya ngo nanje ngo nzomwereka, ku murongo wa 16 wanyene twasomye mu gice c'9, ngo nanje nzomwereka imibabaro uko ingana, azoba akwiye kubabazwa ahogwa izina ryanje. Yesu yaravuga ati Sawuli azonkorera, ariko kandi azobona imibabaro
yo guhogwa izina ryanje nk'uko yabikoze nawe kandi byaramubayeko. Yarabonye yuko izina rya Yesu barizira. Yarabonye ko babandi byica, babandi yabicisha amabuye ba Stefano bakica bagapfa ariko bariko baravuga izina ry'Imana. Yarabonye yuko hari ico baba barafashe, hari ico baba baragumbiriye badashobora kurekura. Haleluya. Sawuli nawe Imana iramukoresha, za nkomezi ziwe zicika izikimaze mu bwami bw'Imana. Abantu bose Yesu yagiye ahindura ubuzima bakoze ibikomeye mu bwami bw'Imana. Mariya Magadalena, ijambo ry'Imana ritubwira ngo Yesu yamukuyemo amadayimoni indwi, ariko amaze gukizwa, Mariya Magadalena amaze kwakira Yesu, amaze kugendana na Yesu, ntiyasubiye inyuma. Mariya Magadalena yarakoreshejwe ibikomeye ku buryo Yesu ari nawe yiyeretse ubwa mbere amaze kuzuka, kugira ngo agende gutanga inkuru yuko yazutse. Ugiye gusoma muri Ancien Testament uzobona ingene abantu bose batoranijwe n'Imana bakoreshejwe ibikomeye mu bwami bw'Imana. Abantu bose bari abahizi, abantu bose bari ba Mose, ba Dawidi. Uzobona ingene inkomezi zabo bazikoresheje ibikomeye mu bwami bw'Imana. Haleluya. Imana idushoboze, igushoboze izo nkomezi zawe ufise, uzikoreshe ibikomeye mu bwami bw'Imana, uzikoreshe mu kwagura ubwami bw'Imana, uzikoreshe mu kuvuga izina rya Yesu, uzikoreshe mu kuvuga ibikomeye Imana yakoze mu bugingo bwawe. Paulo rero yahavuye aba umuntu adasanzwe mu bwami bw'Imana kuva aho Yesu amugendereye. Agakiza karatuma uba umuntu udasanzwe, agakiza karatuma uhindurirwa amateka, agakiza karatuma uronka identite shasha, agakiza karatuma uhindurirwa izina. Nivyo ndakwifuriza mwene data kuri uno munsi. Imana ibagirire neza, ibahezagire. Tuzobandanya iyi topic y'agakiza. Naravuze ngo tuzoyimara ku mwanya munini kubera ko fise vyinshi vyo kuyivuga ko, fise intahe nyinshi zo kuyishinga ko Imana ko izogenda ishoboza. Nuko mugire indwi nziza, mwarahezagiwe. Shalom shalom.